wa mbere azotahukana amafaranga angana n'imiliyoni 2 z'amarundi. Ugira kabiri muvuga yuko duhere kuri sponsor ya mbere dukeneye cyane ni kuri nyene icubari mukuru w'igihugu cy'u Burundi, umuvyeyi wa twese. Ni nawe mereye ko ndambye ati se Barundi ugwaruka tuko turita bakama waduteye, turagusavye udushigikire muri umugambi natwe shokreya ibi bintu kugira ngo ugwaruka nabwo usho kwiteza imbere mu mpano zabo. Ko abantu bumva ko bafise iyo mpano, abakomedian ahari, wa muntu yamari ko aratwenza muri eglise, wa muntu yamari ko aratwenza muri quartier, wa mu comedian wa muri famille, wa muntu wese yumva ko afise iyo mpano mugabo atazi aho yo garagariza iyo mpano yiwe, arahawe ikaze aze guhiganwa. Kandi nkamagarira cyane abagore côté féminin, ego abigeme ko barafise ubwoba, barafise ngo nakazi k'abagabo, turahari natwe turagakora kandi tugakora neza. Ego dushimira Imana twese ko mudakoma amashiba ariko mezereza. Icambe na mbere kamanze ndabashimire kubona mwashoye kutwitaba. Turabizi ata media ibikorwa byacu nta nahamwe byo garagara, ariko tuje kuri point nyamukuru yo twarenje ngaha ariyo mubona ngaha. Yari maze n'imisi cya ku mbuga bukana bumenyi ariyo Next Stand Up Comedy Search. Next Stand Up Comedy Search ni ikintu gishasha ngira mubibonye ngaha mu Burundi ko tubazi igihe tutagira ikintu kimeze nk'iki like nka platform hii, ariko iki kintu reka mpere kuri organisation d'abord. Mbere ko tutangura kuja midonido nkuko mubona ngaho imbere, ni jewe Ismail Gasore nk'abandu mu chief judge muri competition ya Next Stand Up Comedy Search. Nkuko mubona kamera iburyo ndi kumwe na Madame Aurore comedian Iget, afisa amazina abana kuvuga Aurore nimba yorora inka ntazozi ariko se bose n'umukomedienne abenshi muramuzi, akaba ari nawe mu judge akurikira. Turafise wundi mu judge agira gatatu abenshi muramuzi ariko niyo shokuboneka ngaha kumbure byamugoye gato, petete ke tuzomubona mu bindi bikurikira. Ibubamfu bwanje ndafise Madame Tati, akaba ari secrétaire wa Kejo Media. Hariya turafise wundi yitwa Samuel, nawe nari muri staff ya Kejo Media. Kejo Media nkuko mubibona ngaha ni media, ikaba ari media, ikaba nishiramwe rikomeye cyane riurikiyemo ibintu byinshi cyane nkuko mubibona hariya, aho ifise ikorera amafazi atandukanye. Turafise Kejo Media Festival, turafise Kejo Music, turafise Kejo Transportation, turafise Kejo Hotel, turafise Kejo Restaurant, turafise Kejo Transit House, turafise Kejo Films, eka n'ibindi bitaraza biracari mu ma projet nabyo tuzobabwira. Donc iki kintu rero cyateguwe na Kejo Media, iri en collaboration na Ismail Gasore, kugira ngo dushobore kwerekana zijya mpano zinyegeje yaba mu makartie cyangwa n'ahandi zibura novuga platform, zibura ahantu zogaragaza impano zabo nabo kugira ngo bashobore kubamenya. Niyo twazanye umugambi wo kuzanya ikintu cyitwa Next Stand Up Comedy, ariko imbere ko tugitangura duhere mu kintu cyitwa detection des talents muri categorie ya stand up comedy. Tuzana Kejo Stand Up Comedy Search. Urumva turacaye muri recherche yo kuronka abajene rwaruka rufisi iyo mpano ariko utaronka ugaragariza iyo mpano yabo. Rero ihiganwa novuga ni competition ya Next Stand Up Comedy Search. Ukuntu iteguye rero twahereye kuri inscription ku bajene, turondera abajene bo kuyandikisha. Urumva atabajene ntabyo twokora. Twarabonye yuko abajene benshi bari bafise impano ya stand up comedy ariko
bataronka uburyo bashobora kwigaragaza nabone kugira ngo babamenye cyangwa bababone. Twaratanguye inscription ikazohera itariki 10 z'ukwezi kwa kane, aho kugeza kuri umwanya tumaze kuronka abajene bagera kuri 15 barenga 15 murambabarira bamaze kwiyandikisha, kandi tukatubona ko nabandi benshi bakiriko bariyandikisha. Turafise itariki 12 turafise selection itariki 12 z'ukwezi kwa kane, turafise guselecta muri abo bajene abazoshobora kuja muri demi finale na finale, ndetse na demi finale ikazoba itariki 25 z'ukwezi kwa kane, finale nayo ikazoba itariki 17 ukwezi kwa gatanu, bikazobera kuri Institut Français ariyo XSSF. Hama nkuko nabivuze, le but c'était de détecter et promouvoir ces talents dans la catégorie de stand-up comedy kugira ngo dushobore kwerekana izo mpano. Murabona ngo ka mu Burundi tudafite ama platform ya comedy menshi nagwiriye, et pourtant abari abajene benshi cyane bafite impano mugabo bataronka aho bazerekanira. Muri organisation yacu rero turafise staff ya Kejo Media nkuko mwabibonye, tukaba dufise muri côté technique turafise abari chargé d'organisation, alors ils sont pas là. Turafise aba videographe abo bose muri ya Kejo Media, turafise aba photographe abo bose muri ya Kejo Media, nkuko naberetse aba membre du jury. Turafise madame Igete n'ubundi muzobona hanyuma. Turafise abajejwe communication muri iki kintu, ari nawe madame la secrétaire wacu ngaha, n'abandi benshi cyane. Nibaze ko ntorandira mvuga byinshi, nibaza byose nabivuze, nkaba ndabashimiye, murakoze cyane. Icambere na mbere no gushimira Imana, ica kabiri no gushimira Akejo Media itanze akaryo ko abantu bumva ko bafise iyo mpano, aba comedian ahari, wa muntu yamariko aratwenza muri eglise, wa muntu yamariko aratwenza muri quartier, wa mu comedian wa muri famille, wa muntu wese yumva ko afise iyo mpano mugabo atazi aho yo garagariza iyo mpano yiwe, arahawe ikaze aze guhiganwa. Kandi nkamagarira cyane abagore côté féminin, ego abigeme ko barafise ubwoba, barafise ngo nakazi k'abagabo, turahari natwe turagakora kandi tugakora neza. Ego nico rero numva no hamagarira abantu, ni impano ntiyagira umuntu atinya, ni impano Imana yaduhaye, ni ikintu kidutandukanya n'abandi, kuko hari abantu bafise impano zo kuba ba mécanicien, hari abafise impano zo kuba basoda, hari abafise impano zo kugwanira igihugu, hari abafise impano zo gukora ibindi bintu. Umva rero wewe ufise iyo mpano y'ugutwenza, ubwo waratowe, karibu rero uze werekane ivyawe, hama ushobore kuja muri ayo mahiganwa, ugire amahigwe yo gutsinda osi n'ibindi bizokurikira vya Kejo Media, kuko ndazi ko Kejo Media next stand up bazogenda barafata mu mugongo abazoba baje muri ivyo bintu, hama mumenye ko impano yo gutwenza itunga umuntu. Gasore muramubona Babalawo, Big Boss Chendoro ingurube bahungu ariko muri comedy. Urakoze cyane. Kivudo yavuze ati ikintu cya mbere nayo kubanza mukandikira amalettre ibinyamakuru bigenzi byanyu, ico turagisaba imbabazi parce que umwanya wari watujanye, ariko murakoze cyane. Icya kabiri ati iyi ni edition ya mbere, Egome ati mbega muzogira edition ya kabiri ni ya gatatu. Exactement. En fait le but nkuko nakivuze, inumbere y'iki kintu ni ugukrea platform izo akanya abajene bafise impano ya stand up comedy. Ni nkuko novuga par exemple, urabona ama platform bindi bihugu bibanye nga, par exemple muri Kenya hariho Churchill Show, Tanzania hariho Chekatu, hariho Watubaki n'ahandi tumaze kuja tumaze kwibona. Donc l'objectif ni kuzana platform izo umwanya abajene bakerekana impano zabo nko mu bindi bihugu. Egome edition zizokwamaho buri mwaka, si ya kabiri ya gatatu gusa,
tuzoshika no kuri edition y'ijana Imana ibidufashije. Hama ikindi wavuze ati mbega turabizi ko no hagati mu gihugu hari impano nkizi exactement ivyo nivyo, ariko kubera ko ari edition ya mbere kandi murabizi turacari ukuboko kumwe dushobora kwiyaga ngo twimara uburyo bunyene, ariko twahereye i Bujumbura kuko ariho tuba ariho dushoboye, ariko turafise umugambi yuko edition ya mbere nitwayikora Imana ikadufasha, edition ya kabiri izoba ari igihugu cyose, que ce soit la campagne partout mu gihugu cyose tuzosanga, kuko izi mpano ziri ahantu hose kandi zirabuze ama aid ama support. Nibaze ko navyishuye byose. Yego. Igihe nanakivuze yuko turafise selection muri aba jeune bose zo twarose, turafise selection izoba itariki 12 z'ukwezi kwa kane, tukaba dufise demi finale izoba itariki 25 z'ukwezi kwa kane kuri CCF, tukaba dufise na finale izoba itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu kuri CCF nyene atagihindutse. Uvuze ati mbega ngo iyi idea yatanguye ryari? En fait umukreateur wa Akejo Media ariwe big manager wacu yarampamagaye arambwira ati Gasore ndafise idea nashaka gupropose yuko twokora, ese tuni idea avuga ati inye ndakire kwikora, arambwira ati Gasore wowe ubona twekora gute? Nambwira ati manager nanje idea ndayifise kuva nkiri ku ishuri, urumva nari mbuze umuntu twofatanya kugira ngo cyo kwigaragaza twishira habona, et puis turavyandika, turicara turandika projet, turayiga ko mu nyuma turavuga twishira en action, niko twatanguye kandi aho mubona ni twebwe gusa ngaha, ariko ngira ko no kuri question mvuga ati kujya kuntati umuntu ashigikiwe ari giye bishika ngo akabura inguvu. Ego premièrement ndayivugire ngaho ma media gushika kuri umunota nta sponsor nimwe turaronka, ariko ndavuga yuko duhere kuri sponsor ya mbere dukeneye cyane ni kuri nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi, umuvyeyi wa twese, ni nawe mereye ko ndambye ati se Barundi ugwaruka tuko turita bakama waduteye, turagusavye udushigikire muri umugambi natwe sho create ibi bintu kugira ngo ugwaruka nabwo usho kwiteza imbere mu mpano zabo. Hama kujya wavuze turakeneye ama sponsor, turakeneye abantu baza kudushigikira, narijyari edition ya mbere biragoye cyane kwikora nuri wenyene, turahamagaye n'abantu bashaka kwifatikanya natwe, peut-être ko bashaka kuvisita ama page yacu bakaraba ama numero yacu, abifuza gukorana natwe turabaha ikaze. Avuze ati ngo arakunze kuba amahiganwa ama organisation ukuntu babiteguye, wavuze kubyerekeye amanyanga abamwo canke iki. Jewe nagira mvuge kuri ikintu cha stand up comedy search, iri higanwa iratandukanye n'andi mahiganwa, kuko umbwiye ngo bamwe amanyanga umuntu atatwengeje abantu kurusha abandi ngo yotwara prix gute ntikibaho. Iki inye deja novuga yuko twebwe nta jiri ngaha turi nka jiri mugabo jiri ya mbere niyo audience wadufise ni public ni mwebwe, kuko umuntu yateye blague bagatwenga abayaziteye babiboneka babigaragara, n'utatwengeje abantu babigaragara. Rero kive dire quoi, twebwe muri iganwa ryacu turi bien organisé, kandi urabona ko twashizemo n'abajiri abajaji babizi nka madame n'undi mujiri muzobona vuba. Nta manyanga zobamwe cyangwa hamwe mu utuntu tw'utudombi no, twe turi ku murongo kandi twizere yuko tuzoronka n'amatara abizi ashoboye. Murakoze cyane. Ico kibazo wajije yuko duhimirije abantu nkuko president du jury yabivuze Gasore, ikintu catangwe cahereye ahi Bujumbura kiracatangura, ariko je nibaza n'umuntu avuye n'uzova muri Amerika kizana muri tuzomwaki, bisigura ngo akumva ko akamo kari kuri réseaux sociaux, akumva kamo akaza tuzomwakira, ariko donc twe twaratanze adresse yaho bizobera. Ego nta muntu numwe yimiriwe, gusa iki gikorwa nticaduze ruguru
mugabo aho bari hose mu mihingo yose barahamagawe vraiment ntihagire umuntu numwe azokwirimita nuri muri Australia afata indege aze kwerekana impano yiwe nta problem. Ego nitwa Mika ndi mu blogger yigenga nkaba numesha makuru hambavu yaho nkaba numukutsa kivi muri PJ Classic FM. Kibazo mfise kimwe ni kuri organisation muri rusangi wayiserukiye ni Petereza kwishonda ndibazangira ni Gasore uri umukomedie abimazemwo igihe ariko aba bandi bari ngaha hanze nabo babumba bakeneye gushika ahantu mbega inyuma yuko ihiganwa zo bari maze kuba abazoba batsinze ubushimwe bazoronka bameze gute hanyuma yaho muzobakurikirana kugira ngo bakomeze kuba berekana ivyo impano yabo ikomeze gukura mu bindi bihugu watanze example ya Churchill show muri Kenya hariya turabona every weekend haba hari amashows ya comedy quelquefois ariko ntiba misi yose muri Kenya na za Tanzania bafise amasezo kenshi usanga baguma bafise ibiteramo vya comedy mbega uwo mugambi namwe amufise kugira ngo abo banyempano muzo mwatoye bazoshobore kuba baronka platform bazoza barerekanira ko ubushobozi bwabo gikurikira ni kuri Mabujanga haye muri comedy bagenzawe ni bakeye muri ko murakora kugira ngo nabo baboneka ari benshi kugira ngo izo ngabire bafise bashobore kuza bazerekane ndetse bikunze banashigikirwe. Gasore yagatse ikintu cha sponsor mwaradodoye biranka canke mubona hoho abo mumaze kwegera baratahura ibijanye n'amatala y'abajene murakoze. Yavuze ati mbega ngo ubushimwe buteguye gute nkuko mwashe kubibona ku mbuga nyinshi twarateguye yuko uwa mbere azotahukana amafaranga angana n'imiliyoni 2 z'amarundi ugira kabiri azotahana amafaranga angana n'umuriyoni w'amarundi ugira gatatu azotahana ibihumbi 500 by'amafaranga y'amarundi ugira kane azotahana ibihumbi 300 by'amafaranga y'amarundi ugira gatanu azotahana ibihumbi 200 by'amafaranga y'amarundi. Urumva twashatse kwerekana support kote zose kandi kugira babwiye abo bajene kuri question wavuze igira kabiri ati mbega abo bazoba barenganye kesa swa muri finale ngo bazoca bicara canke ngo bizogenda gute nico navuze. Objectif principal gukora iki kintu kugira mwabonye ni next stand up comedy search mu nyuma tugihejeje tuja dukora ikintu citwa next stand up comedy niyo hangiro rya tukine gushikako. Urumva yuko natwe dukeneye kucreate platform nko mu bindi bihugu nka bijya navuze hamango mbega aho muramaze kudodora tuko turadodora turarindiriye batwishure ariko nkuko bivuze ati mbega batahura izo mpano zanyu murabizi abarundi ngene babeze ingere tumezera ko hari ababitahura n'abatabitahura hari nk'umuntu ushira ico kinakubwira ati mbega ico kintu bagikora gute bimeze gute hari n'ukubwira ati je n'iby'abavoyu tusa ariko tunakadutera kama abarundi nibuguruke mu mitwe yabo buguruke tumere nk'abandi tuzotera imbere gute muri izi mpano zacu mutadushigikiye mwebwe abarundi bagenzi bacu bene wacu turakeneye mudushigikire mu support mu sponsoring kugira ngo natwe shoye gukora iki gikorwa gishike kure tuza muri impano z'abarundi zinyegeje. Murakoze cyane. Reka ducungura umwanya ariko hanini yani nk'ibi President Ismael yishuye wambajije ko abakenyezi abagore abakoga ni bake ego cyane ni bake kandi murabizi gituma ari bake ni gikorwa deja n'abahungu bakibatera amabuye natwebwe nuko nyene ni gikorwa kitumvikana ariko jewe uko mbona ibikorwa vyacu uko mwebwe nkuko mwaje kudushigikira uko muzoguma mudushigikira uko natwe tuzokwishigikira kuko igikorwa nyamukuru nitwe tugikora niho tuzobera example nziza abandi bazoza kuko abarundi murabizi babanza ngo reka turindire turabe ngo iyo bimugeze uravyumva niba babona yatanguye kurira indege niba babona ibintu bitanguye kuguruka imiryango yuguruka nurafise ya mpano nawe nyene azoseruka kuko azobona ati ca kintu kirahita
ariko ubu turacirondera ariko jewe ndashima je ndi umuntu akunda gushima turashima aho bigeze kubona niki kintu kiko kirategurwa ni vyiza cyane hazoza nibindi aba manager ni benshi bazoza badutore ati dutegura ikindi kintu ama festival bibe vyiza cyane yego ibintu bizotera intege plus bazobona ibintu biguma bitoka niko bazobikunda turahamagaye n'abakenyezi kubijamwo yandikishe ku bwinshi namwe murafise place yanyu namwe kabisa bazoza cyambere nk'uwa serukira Kedro Media turabashimiye cyane hajya uteye akamu ukabona abantu bakwitavye ni ibintu byo gushima ntiwe bifata minenegwe turabashimiye cyane turabashimiye gose twebwe nka Kedro Media civugo dufise ni kinini cyane nitwiyumvira ko nitwebwe twenyine abakozi ba Kedro Media canke twebwe ba mambwe ba Kedro Media turiyumvira no ku Burundi twese nayo mpamvu boni no comedy twayiteguye iyi competition twayiteguye kugira ngo impano z'abana b'igihugu zishoboye kugaragaza murabona yuko ngaha mugerageje kuraba nta abantu abanyempano bariho kumva ariko ntibarigaragaza cyane none natwe nka Kedro Media twiyumviriye ati byogenda gute tubigenze gute nko kukure twace twegera tugakorana na gasore hano mubona kugira ngo cyo gikorwa kigende neza rero ukumwaje kudushigikira turabasavye mubandanye ku ma platform yanyu mugerageze guhimiza n'abandi baze kwiyandikisha kumbure ntihagire uwumva yitinye canke yisuzuguye mwese murashoboye twese turashoboye nta muhungu nta mukobwa twavuze kanatsinda nta n'imyaka mwabonye twegizije muri Kedro Media nico gituma ata muntu umwe yo kwitinya kuza ta byinshi ndagejeje ngaho mwese mwashoboye kwitaba mugashika hano mandi bahezagire cyane ego bigaragara yuko neza Kedro Media hamwe n'ibyo ishikiriza datamba yirorera ego nkuko biri byinshi byavuzwe mwabyumvise ni kese yo kubashimira ariko kandi twongera dutera akamu ku bantu bose baba bakoresha izi mbuga ngurukana bumenyi aho Kedro Media igaragaza ibikorwa byaho ni kuri YouTube channel ni Kedro Media ugiye kuri TikTok ni Kedro Media Facebook page ni Kedro Media aho se uhaciye ibikorwa bya Kedro Media bigaragarira kuri zo platform zose ukuvuga icivugo ni Kedro Media ni Kedro keza kuri bose na niyo mpamvu icyo dukora byose tutaraba kuri kote imwe ukuvuga icyo dutegura byose tuba tubitegura ku bantu bose muri rusange abagaragaza impano zabo nkuko mubibona nk'iri higanwa rihari ego aho hanyuma Kedro Media yatanguye nka Kedro Foundation ibikorwa byayo byagaragaza nyene bishikira abantu bifasha imfuvyi abafakazi batishoboye ibintu nk'ivyo ariko mu nyuma yaho Kedro Media Kedro Foundation ibona ntibikwiye idatireka havuke Kedro Media Kedro Media maze kuvuka ikora ibintu byinshi cyane ndetse ugiye ukurikirana izo platform zose Kedro Media ikorerako urabibona neza cyane na niyo mpamvu rero rino higanwa ryateguwe mumvo izuko bajya bose bafise impano bipfuza kumenyekana bipfuza kugera kure nk'abandi byoborohera biciye kuri Kedro Media ni mu ncamake n'ivyo twovuga turangiza tubashimira cyane gose murakoze.